arashaka ndababwira ikintu kimwe, hari igihe kenshi twiyumvira ngo jewe nk'umumenyesha makuru notera gute mu iterambere ry'igihugu kugira ngo umwimbu w'igihugu utere uba mwinshi gusumba. Ndababwira ngo turabe amakuru, ubwoko bw'amakuru tuvuga. Mu by'ukuri ukaba ufise ikimenyesha makuru cyama mu byo kivuga ataterambere ririmwo, mu by'ukuri nibaza yuko twari dukiye guhindura ingendo, dushira imbere iterambere. Makuru tuvuga twerekana ingene umuntu ashobora kwiteza imbere, twerekana aho tugeze. Hari uburakana bwinshi uriko arakora ibikorwa byinshi biteye igomwe, mu by'ukuri tubashigikire. Anashaka kuvuga ku bantu dufise imbuga zemewe kandi zimeze neza zikora ku mugaragaro, ariko ugasanga mu by'ukuri amakuru dushirako ntitubonye n'umuntu ko ariteza imbere. Umujene nkatwe ugasanga ngo imbere yo kuja kuri televiziyo yiwanje banzuma amamiliyoni atagenda. Mu by'ukuri nashaka tuvyibuke, dufashanye kugira ngo dushigikire abari mu iterambere, kugira ngo imbuga zacu zishobore guherekeza bariko barakora mu iterambere rirama. Nashaka ko nkebura ku bantu bafise imbuga nyinshi bakurikiranwa wanashaka mugabo ugasanga baracakorera mu gifuri. Nashaka ndabatera kama mvuga nti muze, hari urwego rutujejwe gutwe sense. Mu by'ukuri kugenda ukavuga ati mu by'ukuri nshaka gukora ndugwego rwemewe n'igihugu, ni vyiza. Kubera gukorera mu gifuri sinibaza ko bifise agateka. Hama ikindi naco, gukorera mu gifuri harya ni mu gifuri nyene kandi birahanwa burya. Nashaka rero ndabatera kamo ndanabibutsa, niyo mufise imbuga ngurukana bumenyi mugabo mutarashobora kwitura urwego rubijejwe sense, kunyaragasa ejo aho bukera. Mugende, ntibigoye, biroroshe cyane, kandi kubaho uri kukorera mu mugaragaro mu muco ntangere burya birafasha no mu iterambere rirama. Hama nkaba ndababwira ngo mufise uruhantambere mu iterambere. Nabwiye ngo ivyo dushaka nibyo dukeneye, ejo aho bukera turonka ingenzi nyinshi bivuye kuri mwebwe. Ivyo muri murakora n'ivyo muri murashira ku mbuga ngurukana bumenyi, genda murabe ivyo mushirako. Ndasubiyemwo, murabe ivyo mushirako kugira ngo twese hamwe twiyambika agashambara. Urunani canke réseau de télévision en ligne RTLB buri mwaka ihora iha inyigisho abamenyesha makuru basanzwe bahurikiye muri ubwo runani RTLB, ndetse no mu yandi mamedia n'atarashobora kuza muri RTLB, inyigisho za fact checking n'ingene bashobora gusuzuma neza ingene inkuru mu by'ukuri ari y'ukuri canke iyo nkuru itameze neza. Nagire ko ndanababwira yuko no muri ku kwezi gukwirikira mu mezi abiri izo nyigisho zishobora zigatangwa zamaziba mu kw'icenda kenshi. Bibaza ko hari amamedia amatari make ngaha aho raronka ubwo bumenyi. Nibaze ko cha fact checking dushaka kucirengagiza nk'abadukorera ku mbuga ngurukana bumenyi, kubera burya nikirumara. Bwanashaka gutera kamo n'umuntu ari hano canke kimenyesha makuru kiri hano kivuga giti mu by'ukuri twegwe turamenya ivyo fact checking, turifuza gutanga inkuru inonosoye neza mugabo nzashaka kumenya kuronka ubumenyi buhagije kugira dushobore kubikora. Aha navyibagira ngire ko nshimira ubushikiranganje butujejwe ubwama bukorana ntaje kugira ngo bushobore kuduha ubumenyi n'amaformation atandukanye kugira ngo dushobore kuba bazima, dushobore gukosora utuna turiya. Ngira ko nshimira n'urwego sense nago nyene rero rudufasha mu mahugurwa atandukanye, aho twicara tukavuga duti tugira twige ibituraba n'ubumenyi butandukanye. Nashaka ndabwire ngo kwamenyesha makuru bikeneye ubwo bumenyi, nibaza ko abajije baza kubaha link kugira mushobore kuja kwiyandikishako kugira ngo mushobore kungurana cyangwa kuronka ubwo bumenyi bukwiriye.